umupfakazi wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yatsinzwe mu kirego yari yatanze mu rukiko cyo guhagarika iperereza ku ruhare aregwa kuba yaragize muri jenoside mu 1994 mu Rwanda. Agathe Habyarimana w'imyaka 78 y'amavuko akaba atuye mu nkengero za Paris akorwaho iperereza mu rwego mpanabyaha kuva mu mwaka wa 2008. Abanyamategeko be bakavuga ko intambwe nta nimwe yatewe muri iki kirego muri iyo myaka yose ishize, ariko uyu munsi urukiko rw'ubujurire i Paris rwatesheje agaciro ikirego cyabo. Inkuru ya Yose mu ijwi rya Florentine Kwizera. Agathe Habyarimana yari umutamukanyi w'umukuru w'igihugu w'u Rwanda. Umugore wa perezida Juvenal Habyarimana yari umuhutu, yicwagiwe mu kwezi kwa kane mu 1994. bivugwa yuko ari ryo ryabaye inyenda muvano ya jenoside yakorewe cyane cyane abatutsi. Yashotse ahabwa ubuhungiro mu Bufaransa n'uwari perezida w'ico gihe François Mitterrand, ariko hashize imyaka muri 2008 avugwa mu rubanza rwatanzwe yagiriza uruhara mu gukokeza urwanko ku batutsi imbere y'ubwicanyi. Yagirijwe yuko yari umwe mu kagwe k'abantu bari begereye perezida, umugabo wiwe, bamuhimiriza gushinga imigambi y'ubutagondwa ishira imbere abahutu gusa. Muri 2016 Agathe Habyarimana yatumwe ko nk'icabona gikeneye kunganirwa muri uru rubanza mu mategeko y'Ubufaransa, bikaba bisobanuye yuko ari hagati na hagati yo kubicabona no gukekwa k'uruhara muri ico caha. Ariko kuva ico gihe abamwunganira ntibigeze bumva yasubiye kubazwa n'abacamanza bajejwe itohoza. Ibi bakavuga yuko bidashoboka yuko afatwa gutyo mu mategeko. Uyu munsi sentare isubiramwo yansi ikirego ciwe co gusaba yuko iyo dosiye yugagwa. Bisobanuye yuko itohoza kuri uru rubanza rizobandanya, nubwo uravye imyaka afise n'ukuntu uru rubanza rwagiye ruteba, bigoye kumenya nimba canke azoteba akaburanywa. Dafroze Gauthier wo mwishyirahamwe rivugira abarokotse jenoside rero yakeje icyemezo cy'urukiko, akaba ari muri collectif des parties civiles. Mu by'ukuri twebwe twacyakiriye neza kubera yuko instruction ye igomba gukomeza ikarangira. Ntabwo twibazaga impamvu we yashakaga yuko bihagarara, ikirego cye gihagarara, ntitubona impamvu. Ariko none mwebwe ubundi mwari mwashingiye kuki mujya gutanga ikirego? Ngira ngo hari mu mwaka wa 2007. Nk'uko mu bisoma hirya no hino, twe twashingiye ku bintu bijyanye natwe ibyo twasomaga, gusoma yuko Agathe Kanziga yari umukuru w'akazu. Akazu murakumva muzi icyo ari cyo, muzi yuko ari bariya bose by'ibyegera bye kandi bose bari bafitemo uruhare. Hari famiye ye, hari n'abandi bari bakuriye leta barimo abasirikare bakomeye nka Bagosora na ba Serubuga, surtout abari abasaza be bazede na Barwabukumba. Byavugaga yuko ako kazu ariko kashinze kandi kateguye jenoside bijyanye na Agathe nyine. Gusa twibutse ko Agathe we arabihakana. Iyo arabihakana, none se yavuga ikindi cye? Ibyo ngibyo yabyemera gute? Nubwo muri dosiye harimo byinshi byerekana yuko ari we wari ku mutwe ukuriye abo bantu bose. Hari ibintu byinshi bisa n'ibyateguwe mbere ya jenoside, byaba inama, byaba gushinga sederi, byaba gushaka ibikoresho bya jenoside byo kugura, amafaranga yatangwaga. Ibyo byose biragaragara, birazwi, nubwo abihakana. None se mwagira ngo avuge yuko yabikoze? Ntibishoboka. Ibyo rero nicyo mwashingiyeho mushaka ko urubanza rukomeza ntiruhagarara, iperereza rikomeza? Urubanza rugomba gukomeza, noneho akaruburana. Niba bizaba ibyo ntawe wabyemeza. Murabona yuko Agathe agiye kugira imyaka 79. Twe nitwumva impamvu iperereza ridakomeza cyangwa ngo rirangire. Ibyo byose ntabwo tubyumva mu by'ukuri. Dafroze Gauthier, umwe mu mashyirahamwe arengera inyungu z'abarokotse jenoside, akaba ari muri collectif des parties civiles.